Umeze neza umba witeguye gutera ubimase ndadora no kubaga dawa mgenzi byose aza Okay, nagira ntumirira abakunzi bose wa World Beach, abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi b'umuririmvyikazi abishoboye cyane Estanish ku munsi wa gatanu itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Tuzoba turi kumwe kuva isaha 9 z'umugoroba aho izoba biryoshe cyane. Tuzoba twaberewe kwinjira amafaranga 10,000 twaguhamwe icupa rimwe rya Brarudi. Donc twagombye kwanka kakajagari hano hari ku buntu kuko amafaranga uzotanga uzoyanywamwo kujya uzokwimenya. Hazo hari promotion ya nyamachoma brochette, hazo hari promotion ya piscine, hazo hari promotion y'inzoga za Brarudi, Royal na Beshu. Aho uzogura zitatu tukakongera imwe. Akabijya rero abantu bakunda cocktail avec alcool azora amafaranga 1000 nuko atavyazi. Hani baborerwa kirazira, aha turabegwa. Hanyuma tukisoza tugataha. Imbaye bamuca muzibika ega. Nta muntu abarirwa ngahaza abantu muri VIP barabegwa gusa. Hanyuma kasodoga bukebuke bagaca bitahira mutekano ntangere. Nikimenya nta mubounce uzohasanga ngaha. Utireba ngo nkanishi. Mubounce ni jewe nyene. Hari umuntu indimbo zanje zireruzaga abafana. Nta rugo zirasambu kandi nubwo zubaka. Habwo uvuga ati hari gihe rimwe ndirimba niza bakuze ko nabo barazikenera quelque fois bariko yagombye gufelicita umukenyezi we nko mu gitondo nk'umupapa cyangwa umumama agombye gufelicita umushinga nayo mu gitondo. Igihe kirekire wamaze mu rukundo uretse ubwo burimwo yaba yacaye igihe kingana gute? D'abord mfise aba ex bake baraharuye barashika batanu. Oya ni sawa mfise aba ex ndinyezina ni batatu. Hari ubutazi babandi mperu oya wa nduvuga ati nk'uvuze igituma baje ngura bamuharura aba ex onye je umuntu marura ko uwexe ni wa muntu dufitanye isto nubwo badesumene canke mbwa dufitanye isto. Umerewe neza merewe neza kuko ndi ku mazi of course ku masana nibaza ko byose bimeze neza cameraman ku masana masa neza of course ni Marengo Media cyambere ko twikana gira subscribe kuri no YouTube yacu kugira ngo ibiganiro byinshi gushira kuri no YouTube ube wa mbere mu kubibona kandi unabisangize n'abandi ku masana mu kuyibona ni Sida Silva ariko ndi kumwe na Estanish imwe canke Estanish niyo mutumire wacu no munsi kuri Marengo Media ndazikari benshi muri commentaire turamukeneye aho intangazo ryo kurangisha rya Kidumu. Estanish karibu kuri Marengo Media. Ni sawa meze neza namwe cyadashima twatwe turashima kuri Marengo akajwi kumengo ushaka nongeretse wari wabuze cyane ndarushe mvuye mu repetition ya Louis Mars. J'ai beaucoup travaillé umva that's Louis Mars uzoburi he World Beach na Van Beach. Abafana bava babaza ngo azohera he gute hani nabonye vya Mikare. Bon Mikare nyaza ko ari yateriye bisanzwe niho nzoba ndingira ngo mu gatondo cyangwa mu defile y'abakenyezi mugabo le champ fise ni zibiri zonyene iyo ya Van Beach na World Beach. World Beach rero nyaza yuko niho nyene hazobera ibirori nyezina nkuko bitegerezwa mugabo abafana umwe wese ndamworienta ahamworoheye canke bivanye na novuga gute ikibanza ndazi yisanta mwalez. Reka tuvuge World Beach ko niho twicaye no munsi. Yes abakunzi bakwa na Marengo Media Louis Max ni nga kuri World Beach. Estanish niho azoba ari performance imeze neza bari ko performing ajyari performance waheruka ngenda performinga ariyo nabonye na Severance na performance Severance wari he ya Severance niyo ya nyuma nakoze nari muri Donatus. Uretse performance kuri Severance waratanze ishugo waratanze kado warahawe kado sindiye bivuga bo nararonse ndongenda yatanga bivuga gute kubera ko ntabwo yari amashuko nkakwa kuri tuvyita ngo ishugo tega kwirwa n'umukunzi cyangwa urabwo n'umukunzi narari twenda ritangana naye ndongenda ndategura iyo ntanga nanje stari murakunda azana nakucyuma ngaba stari na rukundo byashwe nyine kuva akunze umuntu kwamufira nyine akavuga ati ndamukunda. Bon erega ikibazo kihari nuko dukunda hama abantu ntibadufata donc ntibabibona mu busiriyazi kubera ko bavuga ngo nyene umuryango amwe gatukisha umuryango peut-être ko uwo muntu barigeze gura nk'umu artiste umwe canke yarumvise inkuru mu artiste umwe yakundanye amabigendo ubu ubunye twese aba artiste twitwa yuko
nta rukundo tugira turaruririmba gusa mugabo nta muntu aririmba ubuzima atumva ko ashaka kubamo yeah. Uretse urukundo burimo Estanish kuva mu buto bwiwe urukundo yamazemo igihe kirekire yari nk'imyaka ingahe cyari amezi cyari umuntu twakundanye iminsi 3 iminsi 3 uramuharura mu ex Isas aze muri iminsi 3 ntacyo mvuze we igihe kirekire wamaze mu rukundo uretse ubwo burimo yabaye igihe kingana gute d'abord fisa ba ex bake baraharuye barashika 5 oya ni sawa fisa aba ex ndinye ni 3 hana butazi babandi mperu oya wa nduvuga ati nk'uvuze igituma baje ngo uramuharura mu ex onye je umuntu marura ko uwex ni wa muntu dufitanye histoire nubwo badesumene canke mbwa dufitanye histoire yicaduhuje nta rukundo tagira dispute canke iki histoire yo mu ex wanje rero urumva mbajije ngo urukundo ramaze mu gihe kirekire nubwo mperuka narumazemwo a peu près de 5 ans nimba atari it's good Gitaro ujya ni myinshi. Ya kuko jewe impamvu ari 3. Nuko ta muntu twakundanye munsi ya 3 ans. Okay. That's right. Hari Facebook hari trending cyane hari ya Jean-Pierre Nimbona Kidumu Kibido avuga ati ndarangisha umwana w'umuryango iwacu ati nga muri Kenya tugabura amatongo Estanish ndamukeneye ati wo mundangira. Chambere Kidumu yana nguyu wa umwari ko yarondera ryatongo ryo nga muri Kenya waranagiye urakora n'indirimbo umbamwo niyo ndirimbo navuga ko yanakwije no miliyoni w'ama viewers navuga ngo indirimbo yanakunzwe cyane hari arakurangisha warabonye post nande naramwishuye ke I am here daddy narishuye no kuri video yarungitse avuga nyene ko umwana w'icangazi nawe ngati rero umwana w'icangazi nawe yagarutse setu yeah we are planning something nyene kiri uravyumva nawe kirahari kabisa nabonye n'abatari ko makomantere bavuga ati uranakoze mutama twe nk'abafana tubivuze tuvuze ko muri imvya tunyoteje harige bavuga ko ari ibintu birebeye ati petetre nka wewe uri mu bantu navuga ko apart kuko namye ndaba bio yawe warakuriye muri eglise wavutse 9 uradi muri eglise I think ono bukiriyo muri eglise kandi hari umuntu yabadasenga bariho je ndi mama pastor my friend mama pastor okay ngombwa duheje gena za gusengera ahubwo twagutanga dusenga dutagweze dusengera usengera amarengo we niyaza kwaje ko ntanguza wase niba utasenze ndagusengera nshanga ndangisanga kujya kuri marengo hama nibuka warakoze indirimbo subiramwo Love telenovela Kidumu ragenda Kenya urakubita hama Estanish no munsi tuvuze umurimvyi kazi wa mbere mu Burundi dufise sinakavuga Estanish kubera ko arazi kwandika kandi akora music live niyo muziki kwisi bose bavuga ati is good Estanish wano munsi yari baza kaza kumu wazi kuza kumusitari nkuko bon nta nyene nta muntu abo mu star yabiteguye bien sûr que oui ngabo inyenyeri sukuvuga ko rije navutse je mu muryango twese turaririmba mugabo chance y'umuntu canke inyenyeri igira umuntu ikurikira nka kumwe rimbo soma Bibiliya Yosefu yavutse mu bantu bashika bangahe yari umuhererezi w'umuryango Yosefu nyene mumva muri Bibiliya ivuga mugabo niwe yatahiye kuwitwa umwami muri Egypte so rero sukuvuga ko abo bandi atamatana bafise ko je nakuze nigishwa kuririmba banyigisha nyene namanda bavuga cyane aba grand frère banje Shadrake na Timi na so pour le moment nije ndiko ndarepresenter inyenyeri y'umuryango wa Naso kuko na papa wanje yari umusoliste aravugije no mu mabano avanye ko aba pasteur rero ndiko ndabigendera bon sukuvuga ko nari nzi ko nzoba mama nawe yararongoye ko hari aba mama muri eglise ya papa ni wanyu ni mwese yaririmba we nta wabaye dokorari of course general molideri navuze Estanish dokorare ukama magani kambabaza kuko nagatitire nari mfise rero
jewe suvuga ngo narinzi ngo ndo mustage cyangwa narinzi nzobiki mugabo narinzi yuko muzike izombera akazi narinzi ko muzike ari izo binkundiye Imana ifashije ikabijamwo ari wo donc ariko inyuma y'ishure guheza ishure numva yuko ari cyo kintu nzokora yaba mu Burundi hariho section ituma tuba misenye zina babifitiye impamya bushobozi numva ko ntegezo kuzoba wa mbere mu kwironka mugabo nyene muravyumva ubunye mu Burundi niho two turatahura igisata ca muzike n'iki nyene buke apen ariko byaraje nyene ndavyisangamo uko duhura na muzehe my dad nyene kidumu kibido arabikora nari nyuma yuko nari maze gukora indirimbo zishika zinga kuri YouTube hari ariko indirimbo zine bien sûr que gospel kandi hari n'indirimbo navuze gospel waririmba gospel ntiyagiye kuri YouTube ntizari bwa kuri nane hari n'izindi zasohotse avant YouTube yitwa ntuje kure yanje niyo narinze cyane nakorewe na Masterland mugabo YouTube ntiyari bwagire nane donc twashira ku ma radio ubustare bwacu bwari bwagaze kuri radio donc kubiswe kabiri gatatu ti ndabaye umustar rero YouTube hariko zishika zitatu donc kidumu twahuye maze gushika ku ndimbo zigira zitanu zitatu ziri hanze na zibiri zasohotse ku ma radio hama duhuzwa mfise kandi zindi cover zibiri ya Satb Feel Love na guyiwe ya telenovela niyo yampamagariye ko rero abaye icyambo cyunga cyagira Chef de Poule neje duhura na Kenya rero navuye muri Kenya nyene byahetse namaze ku Kenya wamaze kintu kingana gute kiringo cy'umwaka n'amezi nkuko waba muhiri wiwe nashike mu muryango wiwe tutu so navuga ko ni ikintu benshi kitabakundira kuko ugisohoka cyane mu muziki ukasha urira indege uragiye ujigarutse mu Burundi wamaze kuba umustar bivuze ko wewe uwo mwaka wamaze muri Kenya iyo experience wakuye muri Kenya kanuvuga ko ariyo yakije Estanish bon bavyita kucana itara ryatara ubona ko rizokwaka rikava mu kintu noneho rero ukababwongereza akariro canke ryakara wabona rigira rizime rigire kacukubitamwe mugabo ubu uri kuraribona gutya ati umuntu azova mu kintu rero nuko nyene vyagenze niro turuve nyene vyabaye none koko papa ari mu pasel umuryango wanyu ukijwe cyane kubera ko Estanish babesha bavuga ati none kubera iki atagumye muri gospel cyane yavaragana mu muziki banavuga ngo wisi niko benshi babawita atagumye muri kuko gospel je definition yayi hano ubutumwa bwiza kandi ubwo utanga n'ubutumwa bwiza mugabo reka dufata imvugo benshi baba bazi nkano dukikana kuri marengo ati Estanish ko atagumye muri gospel cyane ati yacayivamo tenaza ko nuko ari indirimbo ntuje kure yanje denaza yuko nagumye ntanga ubutumwa bwiza kubera ko uretse ko wabwo gospel bivuze nabi gospel indirimbo mpimbaza Imana ariko muga mu jambo rimwe gospel nabonye ari ubutumwa bwiza nico bisigura ni indirimbo mpimbaza Imana kuko je nta butumwa busambura ntanga mbere y'abantu je ntanga ubutumwa bwubaka nimba rugo rukundo ndirimba wewe urafise umugore urafise fiance ubeza ko fiance wari umubwira ibiki Yimko muraganira kenshi najya amajambo dukoresha voilà ajya amajambo mwumva mu ndirimbo zacu okay ati no munsi urumva niyo ugiye kuresha no mu gitabo muri Bibiliya je umusenzi nabikubwiye muri Bibiliya mu gitabo ca Salomo igitabo cyose kigizwe niki indirimbo ya Salomo amajambo y'urukundo gusa so je nagumye ntanga ubutumwa bwiza kuko akunda kwasoma je nta muntu nero hari umuntu indirimbo zanje zireruzaga abafana nta rugo zirasambu kandi nubwo zubaka habwo uvuga ati hari gihe rimwe ndirimba niza bakuze ko nabo barazikenera quelque fois yo bariko yagombye gufelicita umukenyezi we nko mu gitondo nk'umupapa canke umumama agombye gufelicita umushinga nayo mu gitondo ukijero ryagenda muce muvyumva rero quelque fois ndazitanga mugabo ubutumwa bubindi bw'abundi busambura nagumye ntanga ubutumwa bwiza mugabo butandukanye n'indirimbo mpimbaza Imana ndaziririmba quelque fois nubo sanga ikintu ko nda planninga kizoza uretse ko abantu baguma bambwira ngo banyote bagize gute mugabo sino kivugira ngaho n'agaseke gatekeye reka nyine ndabishira entre les guillemets ariko ntabwo nagiye kure cyane
y'ubutumwa bwiza mpimbazamana ubwo nkuko nako nabivuga nkuko abafana ko barabivuga ubwo ntiho apari ubwo butumwa Kidumu yanditse ko arangisha ubwo siko bamaze igihe kirekire utari kwasora ko heruka luminary de EP kandi ndiri novuga ngo twe muri EAC live show kuri Radio Ndagakura ansanzwe nkorera kandi uretse Marengo Media twarayigize nka EP y'umwaka kuko EP nabwo tuziranije ko birabishika MTV bagateranya ama EP ya album novuga ko ari indirimbo yakunzwe cyane za Myuti akadawa indirimbo nyinshi novuga ko uko ari zina ni ya gatanu harimo na bonus track ni stan zose abantu bazakire neza igikunda kugora abantu kenshi usanga hagiye indirimbo imwe muko ari zitanu zose canke wavuze nyene tu murekarengane no en fait hari indirimbo muri EP ni deni mfitiye abafana nanje riranyagiriza kuko sindabiryoherewe mu mutima mbona ko nacenja mu tundi tu business gatoya banza kwanza murabizi namwe ubuzima bw'abartiste BJ ntiwoga muri kurakora ikintu kimwe tegeza kwanza kurondera ubugari bw'abana ndi mama w'abana babiri tegeza kwanza kuraba ico rirenza hama umuziki nkazanamwe wamutahe kandi sibyo mugabo iryo deni mfitiye abafana vraiment ndiko ndiyumvira yuko uyu mwaka donc apana uyu mwaka ahubwo ntugere hagati ntaragishitsa bagumye barindira indirimbo yanje ya gatanu yitwa uw'abantu benshi barayizi ku ma TikTok abantu baraba cyane TikTok abandi barayizi kuma nagendagira ubu challenge nyine busanzwe ariko niryo deni bari bafise yuko ari yo ndirimbo izosoka ari officielle muri album niyo yategezwa gusohoka na video na donc kila kitu rero what happened nkisezerano ndabahaye what happened nyene nuko nyene na unye ndi mu vyunguka kandi gatoya sikuvuga ko n'umuziki utanyungura mugabo murabizi namwe abantu mubaye musagara imyaka myinshi muca muvyumva turonderera hose ariko iryo deni vraiment nanje wese kuvuga ko ritari ko rirange mu mutima ngoma ndaba cyane imyidogo y'abafana uzitugeze mu gatatu mu makomantere ukunuko wewe ibintu byinshi harabaponda abankumbura biri serieux mu mutima ariko bankumbura bimutima vraiment ndabijeje yuko ntibazoba desu ikintu ndiko nda planninga nuko kuvuga ko kizoba kiri serious kandi kizoba hozi yo misi yose bamaze batambona yeah it's right mwumvise abafana ko abavuga ahadi sinayevye umuziki ndabisubiyemo sinayevye umuziki baguma biheza ama réponse menshi hari n'abantu baje muri hopo y'imyaka 3 ariko vuba jewe mu mezi finally nagiye kubona ko mfise abafana ahubwo mu ino misi kube nibwo ndabibonye kubera ko sinari nzi yuko bonyoterwa mu mezi makenya nkaya rero narabonye yuko ndakunzwe uheruka nari mu nama y'umushikiranganje yajejwe harimo imico n'akaranga abatabibonye baragenda mu video maze gushira nk'uko Marengo Media biriko yatanga ubutumwa ridoga ko abarinzi batitabira inama arongera aravuga ko burya abarinzi b'abarundi ngo ntimukundana avuga ati nimukundane uremeranya nawe je niho narindi nawe ni kwa nakubonye nto waruri of course kwa tudakundana cyane bisigura gute ahubwo sikuvuga ngo urukundo ngo ahubwo ntabwo twege donc navuga gute ubushuti kubaka ubushuti buriya bucuti nibwo bubuze gusa sino none no mwanka umurimbyi mugenda muhora iki nta sahane duhurira ko nta kazi donc sumubanye sigiki donc sinumuryango kumwanka ni wa muntu wankuvuga ati hari ikintu azonsinda ko hari ikintu tuzo sino ari bari musique mwose akora genre ya musique yiyo uyafise musique akora nanye mfise wanje uyafise fanatisme yanye mfise gwanje mfise nta namwe duhurira nta muntu umuziki avuga ngo ashaka kugungana n'uwundi kugira ngo umuntu agere jalousie yaho yumva yuko umwe wese yo mwifurize nabi sinzi niko je ndabibona ariko sinzi abandi uko bambona bobo ariko igikomeye ni yamanama guhurira hamwe donc umwe wese ahubwo umwe wese ari mu vyiwe umwe wese igakwibako kakanure ko kwibako tukibagira kunywana tugire basi biduhuza nuko nashitse ncerewe gatonya sinaronse umwanya wo gusaba ijambo nagomba kuvuga ko bibaye ngombwa twotegura ibintu by'amasare y'ihuriro abayazamwe bakayazamwe batazamwe nta kundi mugabo ata muntu umwe akirimo atari umu abizamwe atari umu artiste juste chilling and kuganira ibibazo biri hagati ya ariko iyo miye iyo endroit tuyikure he
mu Burundi nta bibanza vyagenewe aba artiste bihari byo kuvuga ngo ikibanza ndagifise kwa gusa je peux organiser quelque chose gratuitement nk'umu artiste w'igihugu nta gihari rero bigasha bituma umwe wese nisabagire deja tufise ingorane yuko abaririmbyi bambe aba popularité y'abarundi n'iki canke mu gihugu cyacu internet iri hasi bavyumva nawe kuri YouTube umuntu kumubwira ati musharinze hanze umuntu musharinze ntuzenya link naho nyene avuga yaravye afuma bigambwa yabanje kugurura biri fast nanje naja kugurura ikintu kiza kwiloading amasaha 2 umwanya ndaza kuwurindira bisaba yuko wa muntu adafise uburyo bwo kugura ama mega renforce asanga afise ni birefu gusanga rero n'ubundi nibwo two turakora turacari découragé twe turiko turakora neza nkuko nkuko muri absence yose mazemo iminsi abari kukivi barakoze baranyemeje les autres filles nkaba bamoni ya Frere bamona Warda bavani bose bagumye kukivi surtout moni yabikoze neza cyane ariko why kaka jambo kama kagumaho why biza bikagenda why tutariko turabibaho nkuko tutariko turabiva nkuko bandi bantu babiviva rero jewe novuga yuko rwa rukundo burya biraryoshe kubaho mu rukundo izorabe iyo Kenya uraryoherwa oya reka stress tufate nk'ufise nk'umugore mu nzu hoho ni birefu na madame ntacyo mupfuye utadabwira beef rero no mu Burundi nimba mvuze ndaguhaya ku karorero sukuva ko dukenye uburyo bw'amafaranga yo kwibesha muga turakenye vya bihe twe dushaka kubamo nk'abandi indi monde gets none wo munezero gashaka uzova he jamais yes nibaza ko twaganira ibitari bike nibaza ko twohereza kuri bazo kenshi usanga abafana baba bakeneye kumenya nk'aba star abantu baba bakunda bakeneye ati apari ubuzima babayemo koko baririmba turakeneye kumenya ubuzima bwabo babisanzwe stanishi nihe njya kunda cyane inifwa munsi twavuga ati Marengo Media turagiye uzi no guteka kandi uvuga ati je niyo no bategurira ni nkingiye je sinaje ko mama Africa Chambere ndakunda igikoni nya Africa niko novyita ndakunda ubugari bwiki wari bwose bwitwa ubugari bwose donc ijambo umutsima bw'uburo urabuze ngose ndabona mugabo je kwake niba nkunda ubugari niba nabwo buri mu bugari no gerageza kameme ntibwonani donc ikintu nakatato ariko no muso wari akibigori muri World Beach Andre tangushunja mu yindi bibazo nuko abantu baza kurindiga no gushika hano hantu tubibutse ko World Beach nyene witi tubigarukeko nzoteramisha bihagije hari anageragera caza ngaha abatumire nzogimara urumva naba abantu bankumbuye bigwa ko menduru woho wagiye nibaze kwanza bafilinge uburyohe kwanza bwa IP yanje bazumva ku ma réseaux sociaux n'utundi twinshi nateguye c'est tout hama kaze cyane World Beach bizaba bishushira wi mars programme we ku munsi bilitore ngo dakoze imisi yose niyi programme itorenga uvuga ati ku munsi ikintu je nama nabikora bucya amashigarukana dore ndadimaje uko mvyutse ugeza bwire iki kintu ntegezwa kugikora nugukora kuri gitara nta munsi ngo ndakoze kuri gitara nibishoboka nibishoboka kubera ko uravye neza sinzi niba hari utuntu tumeze nk'utu iyo ndakoze ko nkuko hano afata gitara siko uko kuntu ngaha hameze kukoko kwanje uko gufata insinga siko uko kumeze hano harorosha sico kimwe n'ubundi rero nyene ndabibaye mwuko fuma basi ntanaririmba ahubwo mumve gusa ko nawe ukweze ujya mu jyama nibandanirize ndabona nakanya hari ni benshi bagukeneye watubwiye ko nasenga cyane ni uwuhe murongo muri Bibiliya utekera ko batwumviriza sa 5 boss umurongo muri Bibiliya bon nibasome muri Matayo Matayo 14 verset ya mbere shobende kuvuga uvuge babwire je twakira ngaro boss jera wo ngado kino kibanza ndabwire muri Yohana 5:5 Yohana 5:5 ni myinshi nzi Yohana 5:5 ahantu
Sasa nke vipi mu kiganiro Jinda muhamagara tumirira abantu abazana ikibazo kimwe Estanish gusa Lowi Max twabwiye ninga Estanish performance yitwa sa 5 manzi impamvu yitwa sa uri waramaze kazo kimwe nakubaza ikindi mbwa abantu tumirira abantu ashobora kuba afise ibiro sa 5 okay ndaramukije abakunzi mwaratumviriza Malengo Media haleluya umeze neza umva witeguye gutera ubimase ndadora no kubaga dawa mgenzi byose aza Okay, nagira ntumirira abakunzi bose wa The Beach, abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi b'umuririmvyikazi abishoboye cyane Estanish ku munsi wa gatanu itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu tuzoba turi kumwe kuva isaha 9 z'umugoroba aho izoba biryoshe cyane tuzoba twaberewe kwinjira amafaranga 10,000 twaguhamwe icupa rimwe rya Brarudi donc twagombye kwanka kakajagari hano hari kubuntu kuko amafaranga uzotanga uzoyanywamwo kujya uzokwimenya murakoze hazo hari promotion ya nyamachoma brochette hazo hari promotion ya piscine hazo hari promotion y'inzoga za Brarudi Royal na Beshu aho uzogura zitatu tukakongera imwe akabijya rero abantu bakunda cocktail avec alcool azora amafaranga 15,000 narangije boss bazikibazo kimwe Estanish nakwaze kimwe Estanish kwa gatanu biteguye gute Estanish Tego gatanu niteguye bien sana mwabonye muri repetition ko nari nakaze nakaremye mbaza impamvu ujye yagiye unye ni sawa yagarutse nizere ko gwa rusakuza ko numva nguzobora handi tuzoburiyo nabisiguye be around nabisiguye ya ndamufise sample sa Estanish mwabwiye abandi bose bazokwimya bazogende bimoshe mwihangane murakoze cyane kibazo numazanye kigabasha witeguye kwakira gute abashitsi ba Lowi Max ntasanze nakira neza abashitsi nta numwe yagiye muri The Beach mwese murabizi bavenga hayidoga nabonye musanyi ko ni cyabye batugaburiye agatsima karyoshye aha nituborerwa amatarube nuko atabyazi aha ntibaborerwa kirazira aha turabegwa hanyuma tukisoza tugataha imbaye bamuca muzibika nta muntu abarirwa ngaha haza abantu muri VIP barabegwa gusa hanyuma kasodoga bukebuke bagaca bitahira umutekano ntangere nikimenya amenya nta mubawusi uzohasanga ngaha utireba ngo nkanishi mubawusi ni jewe nyene reka twashobora kuziba Malengo Media atakumwe na Estanish mwabwira mugire subscribe kuri YouTube yiwe hari yamutegura ikindi koko yabwiye nko yabemereye ya promises ari kandi yabwiye n'umurongo yababwiye mugana musoma muri Bibiliya kuko ajya twasize Imana imbere Burundi ya Imana imbere kabisa tugushimire Estanish merci beaucoup muheza kigwa cyane ndabakunda kandi